nafashe ijambo mugano atari umugani Ludoviko Rwagasore yavuze umugambwe wiwe UPRONA gutsinda ni ijambo ry'inkoramutima ry'intibagirano. Yaravuze ibintu byinshi kuko harya mu gihugu cyacu cyose kugira ngo wiyumvire iby'iterambere byo kurwanya ubukene bw'abantu ujejwe urumutware ubanza kubaha amahoro yo ku mubiri no ku mutima. Nawe muribuka neza ko yavuze ati jewe nzokwemera ko twikukiye koko umurundi wese yiruhukije akavuga ati ashi akumva ko yikuye ku muzigo wari umuremereye, akumva ko leta nk'uko yabivuze ibaye umuvyeyi wa bose kandi gakingira bose. Ibyo rero turabikeneye cyane gusa ko leta umurunda yumva akiruhutsa kumva ko afise leta imukingira itaraba nkunzi itaraba uwo basangiye umugambwe ari umurundi wese. Hanyuma turi mu gihugu gikenye, yaranabivuze ati ibibazo tugiye kwihatira mu nyuma y'amatora nibiraba ubukene Abarundi murimo n'ubu tukiriko, nibiraba amatongo yanyu n'ubu murazi ko ibibazo by'amatongo ari byo byuzuye mu masentare y'igihugu. Ivyo byose murumva umenga ni ibibazo tukiri mu za 61 aho mugambwe UPRONA watsinda. Iryo jambo rya Rwagasore umenga ni iryavuze ubunyene ubu. Bisigura ko rero ivyo byose tubifatiye ko haba muri aba ivy'ubukene Abarundi turimo, haba mu by'umutekano, haba mu by'amashuri, nibaza ko twofatira kuri byose dukeneye koko igihugu cyacu tugisubiza iteka nitekane. Iryo jambo uwo rijaka ari umutegetsi akaraba ati mbe iri jambo ryose kuva ku ntango gushika ku mpera nokora iki kugira ngo ndabikore uko Rwagasore yari yabipanze, yari yavyimviririye Abarundi. Nibaza ko ibintu byo hinduka neza nkuko tubyifuza.